inyuma ya mariage zitatu zapfuye, iya nyuma yapfuye isigaje indwi zibiri, iyigira kane umunsi wa gatanu kubera amazi yari yabuze ku wa gatanu saa 11:30 navuze ati have ngende gusuma ndahivye kuza gusenga. Ndazangeza aho kurya 8 ndatambuka ndavye hishengero riri, ndavuga ati Mana ho nagasengeye kuva ku wa mbere umunsi ndagiye. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ati ntugende banduze gusenga. Ndasubira satani rangora, ndatambuka nk'incuro zitazi inyuma, ndaraba kandi no ku rushengero numva bariko barasenga ati have ngende ibyo naringiye kurondera hari igihe ntobishikamo. Candaza Imana irankoresha, candaza ubwo nyene satani ratsindwa. Mvuye ngaha ikintu naronse naciye ngenda kuraba ibyo naringiye kurondera, ngira ngo nacembe wa mbere abandi bari ku murongo bazindutse kuva saa 11 jewe nca ntangura gutora mu ba mbere. Shimiye Imana ko natsinze satani, Imana nishimwe cyane. Amen. Abandi bazindutse saa 11 ndibabirongo, agenda ku mugoroba cyaro wa mbere ku birongo kubera yazindutse imbere y'Imana. Ingene Imana ikora rero, kandi shetani yagomba kandi yataza gusenga urya ntiyabironka yabinyuma y'abandi, none wa saa 11 atarabironka wewe ugenda ku mugoroba utabironse ukabironka. Imana tudoze cyoro cyane. Nshimye cyane. Amen. Nagira nshimira Imana cyane yandinze urupfu kuri indwi heze. Nari ahantu mbona ko ntashobora kuva, nari namaze no kubona urupfu imbere yanje kuko nabonye umuntu aza kunyambika ikanzu yera. Hanyuma niho naje ahantu ndarindira nambaye ya kanzu camvuga nti iyi kanzu none barose iyi nkwiye nyene ukunyene imbere kunyene. Niho nabona mu nyuma mwungere aje arandaba ijisho ya kanzu candayambura. Nukuvuga ko mu nyuma yaho naciye ije kwinjira mu kazu narimwo, iyo modoka yasambuye hejuru ariko iryo sanganya ntiryanshikiriye. Hanyuma ikindi kigira kabiri, umwungere yamaze iminsi adusengera atubwira adusabira umufasha. Jewe sinarose umufasha umwe, nabonanye n'umwungere ari ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere naciye ndonka umufasha umwe aca ndonderera abandi, ahubwo abandi nabo nibo baciye banyizanira bonyene. Ico ndagishima Imana cyane kuko sinabona inzira, ariko kubwo isengesho ry'umwungere nabonye Imana, uwo mufasha ndamuronka nca ndonka n'abandi ntahamagaye. Imana ishimwe cyane. Cyane yambaye ikanzu kandi kanzi sigura urupfu. Agize muri uyo mwanya acabona umwongere amuravye urujisho. Burya rero narababwiye ko umukozi w'Imana, ubonye umukozi w'Imana arepresent Imana. Imana ibonye agomba gupfa niyo yamuravye ijisho burya. Imaze kumuraba burya yaravuze ati ngupfa, aca kuri iyo kanzu. Akuye iyo kanzu byasigura ngo urupfu rurakuweho naho rwari rwaje. Siko bimeze mu mwanya muto, ivyo yabibonye mu ndoto. Hanyuma inyuma yaho rero bica biva mu ndoto, imodoka ikigonga ahantu yarari, isambura inzu yose irabomoka, we wabaho. Urumva ico gitanga uri mu nzu imodoka, none wumva atari rwarupfu si yakanzu yambuye. Nta makuru mufise kuzinduka gusenga. Yo amasengesho ni gitangaza cy'Imana. Haleluya. Arabaguma babona uzinduka gusenga batazi ibyo uri kurakora, uri kurongereza iminsi yawe yo kubaho. Wewe baza ngo iyo si Imana yaravye ibikorwa ari karakora. Mwe mu amazimisi azaratanga imifuko y'isima, imifuko mwarabibonye. Noneho yari kwemera kwipfa gupfa gucyo guserera. Nikijya gikorwa amazimisi uri kurakora. Amazimisi ari karatanga imifuko, nanje ndatinya ndagira ubwoba. Nawe narageze ubwoba. Nawe umukobwa wa Yesu n'ukuri kose. None raba imukubye gutambukije urupfu.
imutambukije urupfu, imutambukije urupfu. Niki wari gutanga kugira ngo kukironde urupfu? Igutambukije urupfu ni gitangaza gikomeye cyane. Yesu ashimwe kandi nanje magazi ngashima Imana nari mfise ingwara yo kuribwa mu nda natambuka nkababara hafi umwaka wose ariko ubu ndashima Imana kuba ndi muzima. Imana nishime cyane. Inda umwaka wose ubabara ariko amasengesho ya hano yamukijije. Mana tuyihutse bahiro bose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Maze bonkomera amashimana. Ndashimira Imana ukuntu yari impambiye umuvyeyi wanje neza. Ubwa mbere nabura imbere inyuma ariko nagize komite ya mbere mbona noca ariko ncanefuna mungere wacu ndamubwira nti mungere je ndabona ko tanzira afise rero ndagomba usengere ya Mana yawe ikora ibikomeye. Ubwo nyene nkimubwira bukeye nagiye mbona amatefa atandukanye ibintu bikoreka. Yesu nashimwe. Abantu barafashije urubanza bikomeye rero ngirashimiye n'abantu bose muri ngamushenge mwashigikiye ariko umuntu wese azabona agize ikibazo akabwira mungere ikintu cyose cyananiranye byose duca bigenda neza. Ndabishingira intahe 100%. Naciye mbona abantu bose hari n'abantu ntarinzi baciye bandondera ntabaje mungere wacu mumpera amashimara yiwe. Mana n'umwizigwa uko n'ukuboko kunyabushobozi. Pawulo yavuze ngo kuko dukorana nayo turayihamagara igatabara. Yesu nashimwe. Duze ndaba haruguru y'ikaburimbi ndaba no hepfo mbona ibyuma biracyari kure yanje yo kujabuka mugabo imoto ndavye hepfo nabonye yuko ata moto iri hafi yanje muga ntambutse ikirenguku isanganya ryari ribaye kandi wari umutego ukwiye rwose. Rero inshingwa imodoka ziraza zose inshingwa igihumura hagati yazo. Ndashima Imana kuba Imana yankinze urupfu. Ubu mwaka kanyi mba ndi mu bitaro mba ndi muri serumu cyangwa nkaba nacitse amaguru. Ndashima Imana yo ngaha muri burakeye yarandinze irandinda no kuri kandi nayo nabonye yuko ari umutego maze kuva mu uwo mutego burya nk'ijabuka ibarabara naciye numva umusonga mwuko kuguru rancumise numva neza na neza inguvu birase ndavuga n'umutega abadayimoni bari banteze nshimva ahantu basha ngene ndavuga Mana ndagushima nukurandinze urupfu nagire nje mu bitaro nari ncitse amaguru. Abantu baravuga ngo we Faida ngo ubu nyene barakugonze nce nabwa na muntu ava muri burake yasenga muri burake yazinduka saa 11 agira agisida. Nukuri ndashima Imana jewe kuba magaze ngahana ubuntu jene namaze kubona yuko na jene namaze kuyebura yuko iyo moto kungene yaje ntayibona ihitiranse kura navyo narinze n'ukuri ndashima Imana yarankijije amaso. Nari umuntu nari ingwaye amaso biteye ubwoba. Ngira ngeze ku rugero nari maze kwambara amarori ndwi. Rero ni mu kwa gatandatu amarori nari mfise cyarameneka. Camvuga yemwe ko mungere wacu yavuze ko Imana yamukijije amaso. Nanje mu kwizera ngire ndindire nze ndamuraba nkaguba ndamuranshira iruhande naguba ndamutunza amaso nkamuraba. Ndavuga ntemwe nti nanje Imana izocinkiza ko Imana yamukijije. Nanje Imana izonkiza je sinanzi gusohoka hanze kuzuba ngo ndabe mu rugo. Nikurube yakumbabura sinaraba nace ngumafasha amaso zagacaza. Muga guhera iyo saha ngumye ndamuraba. Ndaciye nkira guhera iyi saha nta n'umusonga numva mu jisho. Imana n'ukuri yarantabaye. Rero nagire nshime Imana yarankirije umwana kwa Mungu naraje gusenga ngaha biranka ko ndi busenge natashe n'amakora ataraheza kuririmba. Rero nagire nshime Imana higejeje ikora n'ukuri yamutabaye. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. None mwese ni muri ko muranda. Wibaza ngo uzocukira amaso utabyizereye mu mutima. Kwizera gusa Imana ihagarara ku cyo wizeye. Ariko kandi na Paulo mu bushobozi n'ububasha yari afise Bibiliya ivuga ngo arenganye gutya abantu bizera igitutu kibaciye ko gutya baca bakira igitutu cyonyine cya Paulo cyarabakiza hamwe n'ibyo bizera nabone baza bizeye intumwa bakavuga ati Paulo mu mavuta afise n'ubushobozi rufise ndagiye gusa naho yo igitutu ciwe gusa conca kwera ubwinshi bw'abantu bwari buhari abantu bagatonda ngaho akarengana iki gitutu gusa cyakora ku muntu akabarakitse. Ubwo ni inkomezi zo kwizera hamwe n'amavuta. Amavuta utizera utubaha udahaye agaciro
ntagukiza nta nubwo agutabara. Iyo umaze kwizera ikintu rero Yesu Kristo na wene, ndabona umudamu umwe yavuze ati nukora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa umugende wocukira w'amaraso. Niko byagenze kumukora ko byonyine. Wizere urabona Imana data twese wo mu ijuru. Yesu ashimwe. Jewe nahe yanje ni ndende gusa ndavuga bike. Jewe nari umuntu nkunda kuboregwa, nari umuntu nsambana cyane. Tuyaza umukobwa gatatu twaba turyamanye, ariko ndashimira Imana yaranyiyeretse ivyo bintu ubu sindiko ndabigenderamwo, kandi maze gukizwa namaze igihe haza uruntu runiga ngaha mu muhogo rukaniga cyane iyo ndyamye, maze nkaza numva abadayimoni bambwira wewe ishure rizotangura wamaze gupfa. Haguma numva iryo jwi riguma rimbwira wewe umenye yuko amashuri azoheza gusa gutangura waramaze gupfa. Ariko nkaguma senga Imana yanje nkavuga Mana, nyimba ibi bintu koko ari byo, ndashaka basi nzopfume mpfa. Narasubiye Igitega kubera nahora nigi Gitega ngiye kuraba muyomba wanje aho nahora mba kwa muyomba wanje. Ndavuga basi Mana, nyimba nzopfa amashuri atanguye mfume ngenda kwa muyomba ndamubone gusiga nyuma shingiri naha abagenzi banje twari mu ngeso z'ubwo busambanyi, ndababwire yuko nahindutse vyonyene haminje nipfira. Ariko buro ndashimira Imana ukuntu yandinze ivyo haro ibintu byaza kunsambanya mwijoro, ariko ivyo bintu nibikiza nugo runtu rwaniga ngaha mu muhogo ntirukiza. Imana yarangiriye neza kandi ubura bandasenga n'intugutikabira, ndabishimira Imana. Kabisa erega tabazimu yewe n'abazimu bagomba kukwica, bagomba bakwirahira kuva umaze gushika hano. Rero sasa ukamenya gusenga byagutosha, abazimu bagapfa muzosubira guhura ubu bakubonye bariruka. Urimo inkomezi z'Imana zidasanzwe, ariko Mana yanje abaje hano muzomenya gusenga neza. Abandi baba bakiryamye natwe tukazinduka gusenga no kuvugana n'Imana no gukubita abazimu. Ndafashije. Yego nashimye. Amen. Nagena ndavura kujya ku mwana. Nkashimira umwana nkashimira pasiteri wacu, Imana yamuhaye amavuta kugira ngo atuvure. Nkashimira abamusengeye bose, Imana nibahezagire ibongereza amavuta. Nkashimira amasengesho yabaye kwa Mungu, baduhaye amabahasha jewe ntanjamo. Nari mfise akazi umukisi yari yansigaranye ko gupanga, hari haheze amezi abiri abakiriya baza ata muntu n'umwe agaruka. Mugabo guhera kwa Mungu ejo kuwa mbere nagiye mbona umukiriya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ejo amen. Nejo hariho washinze ntahe yampamagaye ejo ku mugoroba ngo ibintu Imana inkoreye ngo ni gitangaza. Ati nibiki? Ngo kuwa Mungu ngo baduhaye bahasha ngo nemere ibihumbi ngo 50 ngo kandi nivyo nasa n'ofisi ngo no munsi nzinduka ku kazi uzi ibintu Imana yankoreye ngo ndadandaje ngo nungutse amahera ntari bwigere nunguka ngo kuva nabaho mu buzima sinari bwadandaze ngo nunguke ibihumbi 450 kandi uraze kugira ibihumbi 50 bikunguka 450. Ayo ivyo wowe bishobora uwo bitaho atari umutahe w'ikintu, kandi nayo mafaranga ayo yakoresheje ntabwo ngo yari guyiwe, yagiye akoresha ururimi gusa, afata ibintu arabijana byunguka ko 450 acaza gusubiza uwabigize ururimi gonyene. Ejo yambariye byabaye noneho birancanze. None rero kumvira Imana ni ikintu gikomeye cyane. Rabo uyo mumama yari ikimuga Yesu yaramukijije. Umuntu yagenda yavura hasi, umumama ageza akavura kubera abarozi, kubera shetani, kubera ibyago, kubera akagenda yavura, ariko bagenda n'amaguru yigendera. Anya doze cyubero cy'umwami Yesu ubishimigwe iragahora ku ngoma. Repentance yaje kubinyishu y'abantu, abamugaye, abatagira shinge na rugero, abadahema, abatavuga, batagirane. Imana yaje yasizeho repentance kugira ngo mubone ubuzima, mubone ubugingo mururanirwe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe mu buryo butatu. Iyo ndwi heze je nkora akazi ko kubaka. Iyo ndwi heze nari mfise akaraka ahantu mugabo hariho inzu
nari narakoze kirahera uwo mwene inzu ashabura amahera y'imiryango cyambwira ati rero ko hari bitafari bibinini binini uzogenda uzibira imiryango yose n'amadirisha hama kugira abantu ntibaze barinjira indane kuhonona. Burya aho nari ndiko ndakora mu yondwe heze navuga ati jewe kuwa Mungu mu mahera ndonse nzogenda gusenga nce ntanga ikigira 10 mu mahera naronse. Mu ijoro Sameda cyarantelefona ngo uzogende ngo none ngo bya bintu warabikoze, namubwira sindabikora. Rero nca ndavuga ati ibyo byose byo mu gatondo nzinduse nkabikora ndashobora kuca ngenda gusenga nce ntanga na cyakigira 10. Mu gatondo nca ndazinduka ndakora ngimhejeje ndi hejuru nari ndi ku ngazi. Burya mbona biriko biza ndabibona nyene ndavuga ahantu ibintu birampitana nca ndururuka nca ndaterura ingazi ndayishira pembeni bya bintu bica birabomoka. Iyo nguma hejuru bisigura ko byari kumpitana nari kuba navunize. Burya gusenga mba ndasivye amasaha bayagiye ngeze muhira nari mfise 220 umva mwayo mahera ari kuza gutanga igira 10 haca haza umushitsi. Burya nafukuye imatera nibaza ntoye 10,000 kumbe ntoye ya mahera yose nshira uwibotiki arampifana. Burya mu nyuma ngiye kuraba nsanga namuhaye amahera yose. Burya ngiye kumubaza acaraharira ngo je wampaye 10,000 gusa. Navuga ati bana bya bintu ya mahera nasivye gusenga nzi ngo ndatanga igira 10 byose ahubwo reka ya mahera agende. Hanyuma mu ijoro hageze ku mugoroba nza mbona umuntu w'umushitsi araje mbona yampaye 10,000. Nagomba gushima Imana yankijije kimwe gusa naciye mfata ya 10,000 bampaye mu ijoro mu gatondo nca ndaza nyavuga ati bana bundize gutanga igira 10 kandi sinzosubira no gukora ku munsi wa Mungu kuko Imana yarankingiye. Imana yashase nyumva nyamuntu mbere yarampano yarambwiye ati haje Imana hakikubura itumi guhombesha. Numva amahera ari gutanga ikigira 10 uyahaye wibotiki kandi nugufu hacwe gupfa kubera wanse gusivye gusenga ngo ugiye gukora ku munsi wa Mungu uraza gusenga. Rero ntuzosubire. Rero ndashima Imana iyo yankijije kandi yanyigishije tusubiriye nzokwereka icyo ndagukorera. Imana ishimwe cyane. Amen. Nemiza cyane rakwigisha kandi yigishije n'abandi. Kizire gusiba kuwa Mungu gusenga ngo ugiye mu bindi bintu uzobona ibiruti byo wari kuriyumvira. Wa mwanya wa Mungu ujya gusenga ibindi byose birakoreka mu nyuma n'ibitakoreka uvuga ati naco bitwaye nasenga Imana. Ubaha Imana. Haleluya. Imana yongeye kungarukana hano hantu. Nari maze amezi 4 mu bitaro by'Igitega. Naza ngahantu abasenzi bansengera merewe nabi hama ndaja mu bitaro ariko shima Imana ko yankoye amahoro. Ni benshi bagiye mu bitaro ntibavayo ntivyari byoroshe bene data. Sinovuga byinshi umushumba arabizi yaransengera arabizi n'abasenzi. Narabagoye ku telefone naragize n'ukuri bambabarire cyane. Kana ntako tugora nicyo tujejwe urembye umeze nabi uvuga ngo no kutugora reka. Shimiye mwarimu Eric naramugoye cyane n'abasenzi bo ngaha n'umushumba. Imana ibahezagire. Rero shimiye Imana ko yongeye kungarukana hana amahoro. Ikindi shima Imana nari mperanye amahera menshi ariko bandekura ntaraheza kuyariha abandi bafungiwe mu bitaro. Hama ntashimwe n'ukuri ibikwiye mfise no Imana ariko ndi kubitegura ibisigaye Imana ibahezagire. Amen. Kimwe cyane nangiye gushima Imana yo mu ijuru, nongeye gushima umuvyeyi wacu yama twitangira ijoro n'umurango. Nongeye gushimira cyane n'abasenzi bo ngaha. Ndabashimiye cyane bivuye ku mutima. Ntibigera bahengeshanya kubwo kuntabara ijoro n'umurango. Ikintu mpagaze ngaha byari byanse ko mpaguruka nabibona nkumengo ni ibintu bitoye. Ejo kuri envelope twatoye dimanche nayitoye ntazi ingene binza kumera. Mvuga ati mugabo naho ndayitoye simbona amahera aho ndayakura ariko ndayitoye ndazi Imana izobikora muri yindwe. Ndafata ndagenda ngenda iyo nsanzwe nkorera wanashaka ngenda yo ntevye nari mvuye ngaha
ndi mu nzira mfatwa n'umutima uriruka ndi mwibarabara ndiko ndagenda ndi jenyene ndavuga mana ndabigenze gute nari ngeze hariya kunahangwa ndavuga ngire gute ga mana ndavuga ndi mwibarabara sishobora kugira nta muntu numwe nkumva umengo ngira ngwe mwibarabara ndagenda ndegera ahantu ndicara ndiyaranja ndashika mwijabe hagati mikarti ndagenda ku muntu nzi ndicara ntintiza agatebe ngaho arakantiza ndagenda ahantu nicara jenye ndafata ukuboko ku mutima ndavuga wewe uri umutima w'Imana hagarara ukore ku rutonde nk'uko utegezwa gukora ni Imana yo mwijuru Imana ya repentance ndayihamagaje ishike ngaha kuri uyu mutima ubwo nyene umutima waciye utuza ndabwire dufise Imana na byantumye nizera cyane naho ibintu bikomeye gute nace numva umengo ndi kintu cigatanya gikomeye nukuri ndashima Imana ingene intabara ijoro umurango intabara njyamye intabara nica intabara ngenda intabara sinzi ngene no bivuga Imana ibahezagire kandi komeze gushishikara umurimo wayo Yesu abahezagire cyane uyu munsi nari mfise umuhamagaro ngaha kwa Mungere yari yampaye umunsi uwo munsi ejo rero ku mugoroba nari ndyamye muri saro ndiko ndasenga muga nta Bibiliya yari mu cumba mugabo nkumva mu mubiri menga simeze neza umubiri numva mfise ibibazo byinshi cyane ncamvuga nti sinoguma nsenga ntafise Bibiliya reka ninjire mu cumba ndayitore mpagurutse mvuye muri saro ngiye mu cumba muri korodoro ncamura n'inzoka ipima hafi metero 2 mbona ruko bazunguruka muri korodoro ndavuga ati ibintu nibiki ncamvuga ati wanzoka ndaze ndakwica je nta nzoka nabwire nije ncanja hanze namaze nk'iminota 2 ndiko ndahiga inkoni nayibuze ko kwa uyo karunini aho nabona ikigombo naco nco kubita inzoka nkiyo oyo ndagenda ndarondera igiti neza asha gikomeye yanzoka aho nayisize n'ubundi isanga kiracaraho nyene kiguma kizunguruka ndavuga ati ubu rero nabonye ko wewe niwe warurindeye jewe ndayihunda nta hantu namwe yigeze ija iguma izungurukiraho nyene ndakubita ndayivuna umugongo irapfa umva rero ibyo bintu ni gitangaza cyane yari inzoka iteye ubwoba ku buryo ata muntu madame nta yari gushobora avuye ku kazi naramukweretse ati ndakwereka ikintu nakubise namuye ati iki nagikubise ngaha mu yinzu turabona ko ari ibintu bikaze cyane ni inzoka yari iteye ubwoba rwose Imana irantizagira inzoka ipima imetero 2 n'inzoka nini cyane rwose iteye n'ubwoba rwose metero 2 ni ukuvuga jewe simpima imetero 2 irabiyo nzoka insumba rero iteye ubwoba cyane rwose ikintu giteye ubwoba mu nzu kandi cingiye kivuye he ico cyaciye mu gisagara cya Bujumbura atari mu ishyamba we ntabwo wumva ko ari intumwa ya shetani haha ariko kandi kiza mu gihe ariko arahamagara ubushobozi bw'Imana ariko arasenga Imana ihabwa icyubahiro ahugehoreye Yesu ashimwe amen ndashima Imana ku byiza byose iri kurankorera kuba nkiriho sindabitahura nahora numva muri Bibiliya basoma ngo Daniyeli yatewe mu gobo gw'intambwe sinumva ivyari byo ko Daniyeli kazi nanje nasanze ari jewe kuba nkiriho sindabitahura kuba ndi hagati y'intambwe sindabitahura zitaranja ni Imana nyene system ikoresha nayo ntahura jene yisaha ndashobora kurota mfise ukuguru kuri paralize n'ubwenge bwagiye bukeye mu gatondo nkasanga ndi muzima ni gitangaza c'Imana hari ikintu je natangariye ko namenye gusenga ngaha birantangaza cyane je ndiko ndasenga hari gihe nasanga nanywanije amajambo nkasenga nkavuga aho kuvuga nti Mana ndasavye imbaraga zawe nkashavuga ngo ndasavye imbaraga zanje nanje sifise na rumwe nkavuga nti Mana ndashaka ubushobozi bwawe bunjeko nkasanga mvuze nti Mana ndashaka unshire hejuru yawe gato nko kuja hejuru y'Imana gatoya ni ikintu kidatahuritse ngo amaraso yanje ngo nantikire ivyo bintu bibaho nkaca mpagarika gusenga nukuri Imana nukuri
Imana yasuye kururanya amajambo mu gusenga ikaba imbaraga zo gusenga nkashobora nkasenga isaha yose nkisonzesha bigakunda nihabwa icubahiro. Jewe ari ukungene nashobora kuvuga nti ngo banisonzeshe umunsi umwe gusa kwiyiriza nkaca ngwara malaria nukuri nkagwara nkafata imiti ariko ubu n'agaseke ndagakora n'ukuri kimisi ibiri miye kandi ndayishimiye mu izina rya Yesu amen. Yesu yukuri ayo ni ntayikomeye cyane uko no kubohoka yarabaye abadayimoni ni repentance nyene ibangamira abadayimoni. Uwagwaye igihe kinini y'abazimu bari baramwononye baramwishe baramukubise amasengesho twarasenze turaruha turakubita ibintu bikomeye cyane ariko urumva yuko Imana iri kiramubohora imusize ku rutonde. Repentance uzoyigwemo. Haleluya haleluya Amen. Umuririmbyi yaririmbye ngo akagasura mubona ngo nukubera Imana. Nanze akagasura mubona mfise nukubera Imana ya hano novuga ati Imana nihabwa icubahiro. Sena sice ngaha ubonye ukuntu isuso yanze nukuri ubu ndiraba nkabona nyene sa neza novuga ati Imana nihabwa icubahiro. Sena sice ngaha afise ibintu bikanjya mu maguru bikanjya umubiri wose nari maze igihe kirekire nivuza nkibaza ngo mbere haragera igihe ngenda kwa muganga nkibaza ngo je mfise stoma ntoyi kuko nticakunda ko ngivyo kurya uravye ivyo kurya najya byabari nk'ivy'umwana nakunda kunwa nk'ubuyi gusa ndi ivyo kurya nkababara munda nkabura amahoro njyamye mu ijoro nkabura amahoro ubu ndafungura ivyo kurya nk'abandi bantu novuga ati Imana yacu nihabwa icubahiro. Ndashimiye Imana yankijije ubu numva mfise amahoro mu mubiri novuga ati Yesu wacu nahabwa icubahiro. Ndashimiye abakozi bahari ngene bansengeye ndashimiye Eric yaransengeye Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma nari mfise umutwaro mu rugo nari mbuza amahoro mu bana umushinga ntahe haragera igihe hasice muhira ntamvugise abana bose ntibavuge ariko no munsi n'amahoro Imana nishigwa hejuru Imana iragahora ku ngoma. Satani yari yamfase ngo shimpaguruke ngo nshime Imana nari natanze kimazi cishimwe ariko Satani akacavuga ngo ko watanze ngo ntangorane ngo guma wicaye canumva umenga no haguruka ngacika Satani nkavuga Imana nishimwe rero ndayishimiye kandi ndayishingiye ntahe Imana yarangiriye neza ubu ndaryama ngasinzira ubu mfise amahoro aho ntagira ijambo mu rugo ubu ndavuga novuga ati Imana yacu nihabwa icubahiro iragahora ku ngoma. Abakozi b'Imana bansengeye Imana babasuzugura bakabafata uko bishakiye nuko batazi Imana mwiringiye iyo bayimenya bari kuva mu nzira mukabanza mugatambuka. Haleluya Imana ihabwa icubahiro. Ndashimiye Imana cyane kuba yemeye ko ngera hano n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ariko mumfashe duhereza amashimana yacu. Jewe ndashimira Imana cyane ku bikorwa igenda inkora Imana ihabwa icubahiro. Jewe igihe mperuka kuduga ruguru iyo mvuka Imana ihabwa icubahiro. Nkuza kuvuga ngo badusuzugura nuko batazi Imana nakwirikiye. Naduze ruguru maze kuduga ruguru nja kwakira mabukwe na data bukwe baza kuraba umukazana. Haleluya. Bamaze kuza kundaba abaho bose baje mu kajembegeti baravuga kweri Ange Bera ni wakowe niwe bigize nyene baravuga byinshi. Inyuma y'imanza ya mariage zitatu zapfuye. Inyuma ya mariage zitatu zapfuye. Mariage igira kane rero Imana yishize ku rukumu. Haleluya. Imana ya pasiteri wacu iragahezagirwa. Haleluya. Inyuma ya mariage zitatu zapfuye iya nyuma yapfuye isigaje indwi zibiri iyigira kane Imana yawe iguhezagira. Kandi ikindi gishasha nabonye umufiyanse wawe murasa kuba muhura mwaciye musa twaciye dusa niyo duhagara
tubonanye turareha umenga ni musazaje. Haleluya. Barumigwa baje mu kajembegeti. Nanje ndavuga nti Imana nakoreye ntishobora kwemera ko nkogwa n'isoni. Haleluya. Ndakobwa rero nyuma yo gukobwa rero cyane ndavuga nti Imana urakoze. Inyuma yo gukobwa hazi ibitero bikomeye cyane, peretensiyo yongera kuvyuka. Yiwanje ndagwara peretensiyo ntazi ico bivuye ko. Iyo peretensiyo ndasenga Imana, Imana irantabara. Peretensiyo irakira. Imana ihabwa icubahiro. Ndamanuka ni Bujumbura, umaze kumanuka ni Bujumbura. Nubwo namanutse biturashe ku ijuru rifise byose. Yemeye ngakobwa muri vya bindi byose. Barabyahese ko bibaye. Ikemera ko nitwa Barabya. Imana ihabwa icubahiro. Barabya. Ubu zombona nitwa Madame Yves. Haleluya. Ahubwo ngo banyabatumire mu rubanza rw'uwe mwese muzobera urukorwe namwe rw'ubwakira. Nijari se babwira. Itariki 16 z'ukwezi kwa 11. Asigaye imwe gusa ku yindi ni Madame Yves. Haleluya. Wumviriza ko kana. Manyeko. Haleluya. Ikindi naco ndashima Imana ko yemeje abantu baza bamwemera. Icyo basi bawe bagomba kuba si Imana igomba kuba. Abasi baje bagomba ko nzoguma nitwa nde? Nitwa Bera. Harageze ko nitwa Madame Naka. Munyuma naho nzoca nitwa Mama Naka. Yes. Jenda basavye muzomfashe mutaho urubanza rwiwe kandi mwongere mu rushidikire. Yaje hano yaronze yaraheze none raba Madamu Yves nasigaye ameze. Mumfashe mumushikire mu rubanza mube tumuterere tubashikire urubanza rukorwe na burakeye. Turukore kabisa.